hariho umuntu yigeze kwerekana muri ubu buhinga ngurukana bumenyi mu marezo sosiyo, yerekana imbwa yashize ko inkoni yayiboheye ko amanika inyama imbere yayo gutya. Imbwa iriruka igiye kurondera iyo nyama gusa kandi itari buyishikire. Candaba umuntu afise umutima muke, umwina, umunoho, ntashobora kugira umutima wo kurondera, aguma yiruka araba ivyo acarya ubwo nyene. Ndabiravye ndabona neza ko umukoroni yamanitse iyo nyama ngaha, twese duca tugenda tuguma tuyiraba gusa, ntitwigira turaba hasi ngo tugira ico twokora, tuguma tubona ya nyama imanitse gusa. Kubera iki? None ko ivyo bisanga mubize kubera iki? Biri mubize kurusha batize. Hamwe hejuru wumva bavuga nirya nyama, nirya nyama, nico gituma wowe hejuru utazokwigera umubona nta umuvuga. Yari ko arondera irya nyama gusa, nta kindi. Hejuru bamanitse kurya yere bagize kuri yambwa, kubera imbwa niyo yambere ifise umunoho w'inyama, ni ifise umutima mukibonye, nisubira kuraba ibindi byose, iguma kuri iyo gusa, nisubira kurarira. Ikintu cyambere nabonye igiturire ni imbwa. Hajya nico itwa mu Burundi bakwisa imbwa uburana ugatsinda. Imbwa irarya igiturire. Byari umuntu twahaririye ngo yangwa imbwa ngo wabonye itariyo, ngo we urazi ngo nkashiye policier ngo ijya ngo ntishobora ngo kurya igiturire, ngo ntishobora ngo ntuyigaburira gutariyo. Ni sawa, ntujya mu polisi ayikoresha yapfuye icipfa nayo, nta wundi agaruka akayidonda. Nese kurya igiturire kurya tuhinduke. Irya nyama yarakorotse iri ngaha hasi, nimugende muyihirya hasi. Ega kuronderera hejuru bwese kugwanira ibiti ngo ngira umugambi kugira nce ndonka igiti, nce hari ya nyama hejuru yarakorotse iri ngaha hasi, iri ngaha hasi ngo tuyirondere. Tuyironderere hamwe twese turaba hasi, tugaruke ku isi tuvaho hejuru twese, kandi bizoca biryoha. Muga nuko mu kuva hejuru uje ushikucisha ku buhomba busanzeho. Ntimurabibona umushinga amateka yije manda ntibamwongere, muze murabe ashitse imbere y'abene gihugu ngo nitwa honorable naka. Wewe twaragutumye, wewe warahejeje manda ntitwagutoye, kubera ko kumutubwira ngo wewe twaragutoye. Mu Kirundi ho bacavuga ngo nyakubaho umushinga amateka naka, ucubaza yatowe mu ntari yiye, ngo yari umushinga amateka kera. None ntumva ko ashaka kugumaho nyanga abantu, yahejeje manda waragarutse ku isi ashikaho nyanga abantu, kubera ko kumuvuga ngo nitwa honorable. Hariho abantu bafise ipete gitwa deje, ngo warabaye deje, ngo uzoca hose witwa ngo deje. Madamu ro ministre, kandi waravuye mu ministre. Bijya byose vyerekana kudashaka kuba kuri iyi si, ushaka kuguma hariya hejuru. Ingene mbona abarundi nyifata yabo, ahubwo barusha kwiyorobeka abayahudi bo kuri Yesu. Abo kuri Yesu bari boroshe gutwara ndabarafite. Icanyoshe cyane cyane abize ni umwina, kugira umutima muke, ugumura aba hejuru, ntube ku isi ngo umenye itunga riri ngaha ku isi Imana yaturemeye. Abantu rero ingorane bahita hamwe bibatera ingorane. Hari igihe mpora niyumvira iki gihugu, nkavugana ndavye ingene kimeze uno munsi, nkaraba ivyo twaciyemwo. Hari igihe nanje mvuga nti uyu munsi ya myaka 70 umuhanuzi Yeremiya yavuga yaheze, turinjiye. Ndabivuga kuko sinovuga ngo nabikuye hehe. Muribuka mvuze nti umwaka wa 2025 niwo mwaka tugize uwa mbere mu rugendo rurora ku gihugu c'amata n'ubuki. Ivyaciye biboneka muri uwo mwaka
ni ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane ku buryo bica biboneka ko urugendo rwatanguye. Ariko kugira urugendo utegereza kubanza kwikura ko umuzigo wakuremereye muri kahise, ukaba uvuga uti mugende mujanye, ntaho uja uraremerewe, ubanza gukura zirya ngeso. Nico gituma inyigisho nk'izi ari nziza cyane. Je nariyumviriye igituma usanga guhinduka bigoye cyane cyane ku ndongozi. Igituma tudahinduka, hariho ingorane dufise mu muzirikanyi wacu kandi zifise amamo. Yatanguye avuga ati twikukiye idolari rivunjwa 50. Kubera iki? Kubera iki idolari ryavunjwa 50? Kubera iki? Ico nuko ciga neza. Ni igiki twashora hanze twaba twarazanye amadolari aza kugira agaciro? Yari amahera yose dusavye, amadolari kijya gihe yose 100% yava nibo bayaduha. Mugabo nasanze ubutare bwacu nabwo bari babumaze, no kuvuga baduha mu vyacu akamanyu ku vyacu. Kuko muravye nko mu Kirundo hamwe Murehe, imetero zirenga 300 za tunere umugabo acamwe ahagaze, ukaraba ingene ireha, ukaraba ubutare bakuyeyo, uteye ubwoba. Haruguru honye na hamwisare, uravye winjiye ushitse ku metero zishika 30, haramayira ibindi binogo, ayandi mabarabara, iribandanyuku, irigenduku, nirimanuka mu kuzimu. Uravye neza bakurikira ubutare bungana nk'ijana, ukaraba iyo cuivre na cobalt yavuye hajya honye. Gaca ndaba imakebuko nyene twasanze naho nyene tunere irenze metero 150. Saho gusa hose na tererare hajya imayuyu twasanze abazungu barayimba. Muze murabe. Icagiye rero kunyereka neza ingorane nuko bari babizi ko dutunze, mugabo tukaja kubasega bakavuga bati muzobeshwaho n'imfashanyo tubahaye, ntibaturya karati naho musega mwebwe burya mwicaye kugahiye raba hajya. Muga mwishuri ruca twiga ngo le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Sivyo twize. Jene ko ndabiraba rero ndabona ko hariho umutego, agatego naho twavuga ngo twikukiye kagumye gateze. Hariho iyo ndiko ndiga imvo n'imvano, kuko ndaraba inyifato y'abantu bamwe bamwe. Umwe wese ari gihe ncanda mukurikira muri kahise kiwe, ingene yakuze, ingene ameze. Hariho umuntu yigeze kwerekana muri ubu buhinga ngurukana bumenyi mu marezo sosio, yerekana imbwa yashize ko inkoni yayiboheyeko, amaneka inyama imbere yayo gutya. Imbwa iriruka igiye kurondera iyo nyama gusa kandi itari buyishikire. Candaba umuntu afise umutima muke, umwina, umunoho, ntashobora kugira umutima wo kurondera, aguma yiruka araba ivyaca arya ubwo nyene. Ndabiravye ndabona neza ko umukoroni yamanitse iyo nyama ngaha, twese duca tugenda tukuba tuyiraba gusa, ntitwigera turaba hasi ngo tugira ico twokora, tukuba tubona ya nyama imanitse gusa. Kubera iki? None ko ivyo bisanga mubize kubera iki? Biri mubize kurusha batize. Tuza turi suzuma twebwe nyene turaba, nukuvuga twe twakumye turaba ni nk'inyama rero umukoroni yasize amanitse, twebwe twese tuja kubera umunoho munini tuja kuyirondera, duca tuyigwanirako, turanka kuja kugwanira kwitunga
ry'iwacu dufise ngaha. None kubera iki uno munsi ariho haje uwo mutima wo kubona ko dushobora gutunga? Umutahe niko kitubonye ubu. Kubera iki ubu ariho tumenye ko isi dufise ishobora kudutunga? Uriko uraduga haruguru mu mugamba, harandyohera kuduga ubu. Hari n'igihe ncayo kugira gusa nirabire, nta kintu gishajije nko kubona imirima ku misozi. Kare ryari ishinge tutarya gushikaho ndibuka komine Mukike ya kera bariko baravuga ngo tworima ngo inka zacu zoca zibura aho zirisha, nkarondera vitamine iri mwishinge ishobora kugaburira inka nkayibura. Izo nka wasaga afise 20 zikamwa mu gatama litiro 5 ashobora gukama. Ishinge ryari rifise vitamine iyihe? Gushikaho nabajije ni mumbwire ishinge ico ribaze kugira ngo twumve ko twese turiziganya. Mugagenda uraba uno munsi usanga hari ibiraya, usanga hari ibigori, usanga hari ingano, usanga hari ubwishaza. Bijya ntibiberega ntuze n'amashugwe. Kubera iki tubibonye ubu tutabibonye kiyagiye? Yeremiya arababwira ati ntimuzokwa muri ayo magume, ntimuzoyamamwo, mugabo banza muwunwe, muga imyaka 70 iheze muzokira. Umuhanuzi Daniyeli ariko arasenga yaruhishijwe n'ubwo buhungiro, niwe yatevye Imana burya arakwibira akabanga. Iti burya rero aribuka yuko yasubiye mu vyanditswe ati bari barabivuze imyaka 70 iheze ko zoca tukira. Acasenga avuga ati Mana rero hageze, ya myaka 70 yageze, none ubu rero dukure muri bwa buja. None ubwo ntimwosanga tweho aya magume twagiyemwo site twayikwegeye, twananiwe niki kugira ngo tubone natwe twoshobora kubona tuti ya myaka Imana yari yaduhanye yaraheze? Kuko jewe ico kintu ngoma ndakivuga, ntibishoboka ko twari kuja mu magume nkajya atagihano turimo abavukanye. Jewe nuno munsi ndemeza ko abarundi ari ubwoko bumwe. Ubu ufise ingene azobisigurira arazoza yicare asigurira ingene mu Burundi hari ubwoko bubiri caye butatu. Mwaje vyaranani uvuze ngo habaye amacakubiri arashobora kuza no mu bavukana. Bene Israeli nyene ntibari 12, Yozefu ntibamugahajya baramwisha, Imana niyo yakinze. None ntibacanyemwo kandi bavukana. Gucanamwo sico cerekana ko mu Burundi hari amoko. Ari maze imisi soma cyane muri Bibiliya ndondera ku bintu bijanye n'umuryango wa bene Israeli. Ndiko ndaraba igituma muri bijya bihugu hama ingwano. Abantu babivuze ko meshi igihe Israeli iteye Gaza bazana bimwe vy'abamagoge, bavuze vyinshi. Muga jewe naragiye ndasoma bukebuke, ico natoyemo ni mumbwire ya miryango 10 igihe abaye amacakubiri umwami Salomo amaze gupfa, ya miryango 10 yahereye hehe? Ko butubona abitwa abayahudi bo kwa Yuda nabo kwa Benyamini nibo bari bagumanye bagira kapitale Yerusalemu. Ijya miryango 10 bagenda muri noro bagira kapitale Samaria. None ijya miryango 10 iri he ko tuguma twumva bo kwa Yuda gusa? Biciyemo kabiri, none baciye ubwoko bubiri. Heka ntibaciye ubwoko bubiri, bagumye ari ubwoko bumwe mugabo ariciyemo imice ibiri. Ahubwo je nico gituma nkunda kuvukanisha Burundi na Israeli, kuko vyinshi vyabashikiye natwe vyaradushikiye. Niho rero jewe ijambo ry'Imana rica rinyura cyane, kuko sanga ivyabashikiye vyadushikiye natwe iryo jambo ry'Imana riraturaba 100%.
muramuvyumva avuga nti ingene mbona abarundi nyifata yabo ahubwo barusha kwiyorobeka abayahudi bo kuri Yesu. Abo kuri Yesu bari boroshe gutwara ndabarafite. Ngaha aragutwengera akaguhezagira ureganye gwico kivagundu. Ahubwo nanone biriko biragabanuka. Yesu aragenda akigisha hakaba haja abafarizayo kumviriza gusa. Twamufatira hehe bakitwa ko bari mu bumviriza baje kumwumviriza muga bataje kumwumviriza baje kumviriza akajambo bamufatira ko gusa bagaca bataha bagaca bagira iyindi nama bati mwumvise yavuze iki zamurandika. No ngaha mu Burundi hariho incabwenge zitonda zije kumviriza gusa aho bafatira umuntu. Andabeshe iyo babaje kumviriza babahinduka. Iyo baba aha twese turi ngaha twaje kumviriza tuba duhinduka. Mugabo none niko kintu dahinduka. Tuba turi babafarizayo. None mwumva ijambo ry'Imana ritari turabatweho. Niba rituraba. Ariko je ndavuga nti twebwe twari kwegeye amahano. Hariho akantu mugasomye. Kandi ncabwenge twaca rutekereza. Tugiye turasoma. Soma igihe Imana yahezagira Nowa. Yaravuze neza yuko amaraso y'umuntu izoyishuza. Amaraso izoyishuza kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Iyo wishe umuntu bawisha Imana. Kwari muri wewe. Abantu birabagora kumva yuko umuntu ari mu Imana. Mugaje biranyorohera kumva. Namba muzi yuko muzora mukanya mu ntoki n'Imana gutya. Urarindira uzobura. Je maze kubona ingene Imana yaremye umuntu ijya processes. Ngwirabanzira bumba. Ihingura umuntu byanditse ngo ihingura umuntu muri Bibiliya ya Katolika ngo ihingura umuntu mu gataka. Ngo hanyuma imuhuhiramwo impemu z'ubuzima acaba umuntu muzima. Impemu zavuye ku Mana. None si uyu muntu w'ubwenge? Si uyu muntu adapfa? Ico ntitugitegera neza. None mbwira ingene uburongozi bw'igihugu bwotegura kwica gusesa amaraso Imana ikagoma yinumiye. Uca wiyumvira uti none vyavuye he gushikaho indongozi zitegura kusesa amaraso? Gihe amatora yaraheze nagiye hari imwaro hama banyereka umutama yagendanye na gwa gasore wo mu Porona aca ntera inkuru ati je burya hageze bijya vy'abamitingi ati nari mfise ihema ati ndabura bamfasha kuryubaka ati nza mbona imbonera kure zije kufasha kuryubaka ati hanyuma abasore definitely nabo bafise mitingi ati naje ndabatiza rya hema. Mutamagena na gwa gasore ariko aranezerwa ninge nabona ibintu uno munsi vyahindutse. Hama nca ndamubaza none ga Mutama hari habuze iki kugira Uburundi bumere nk'uko buri uno munsi? Ni naho benshi babugaya aho bugeze uno munsi. Hari habuze iki basi n'imiburi bumere nk'uko bumeze uno munsi? Atiri wariyumvira nta rezonema yaca avuga ngo hari habuze ababikora. Urumva hari habuze ababikora. None nk'ubu uzobaza mu myaka 10 iti kubera iki Uburundi atari igihugu giteye imbere? Yarabonye mu masanamu aba bakenyezi n'aba bagabo bari ngaha bangana uko ntidushika na 10 ntidushika n'igice kimwe kwijana mu ncabwenge ziri muri Burundi. Niyatubaza ati kubera iki Burundi budateye imbere mu myaka 10 tuzomwishura iki? Yabonye amasanamu tuzomwishura iki? Nimwe murakiyumvira umwe wese ntabuzi igisata arongoye.
n'urongoye ishengero azobaza ati kubera icyaha muri iri shengero ryacu dukenye tuzokwishura iki? Aha rero nico cigwa, kuko iminsi yose byose bihera ku mutima w'indongozi. Naho twogira gute abarundi nibashake abakozi 100%, ata ndongozi zihari ni debandade. Ni debandade kubera iki? Ejo mwaravyumvise abakozi. Dufise abarimyi, aborozi, abubatsi, ababaji, ababumvyi, abajisha, ni benshi. Mugabo bose nta numwe impano yiwanje ndayifise urayikeneye, muga nawe ndakeneye ivy'iwawe. None ni ndazotwungira ubumwe ko umuntu akura yikunda. Kugira ngo vyose bikunde ni ndongozi. Kandi ntimuze murondere ngo burongozi mwumvise ivyo yigishije vyose vyafatiye ku ijambo ry'Imana. Uburongozi bukomeye buva ku ijambo ry'Imana. Uravye nari akantu ako namafatirako bwa mbere ngitangura amabanga y'umukuru w'igihugu, nagiye kwiga nti none umukuru w'igihe nk'umukuru w'igihugu nzokora iki? Natse kumera nka Rehobowamu umuhungu wa Salomo yagiye kubaza abenegihugu ati no bakorera iki kugira ngo muramigwe tubane neza? Bati dukure ko umutwaro so wawe yadushizeko. Aranka kuvyemera, abaza kubaza bakurambere baramubwira bati nivyo bakure ko mutwaro niho uzobatwara bagatwarika bikagenda neza. Acaragaye bakurambere acagenda mu runganwe rwiwe, bimwe yavuga rero ya misore. Acagenda mu runganwe ati bambwiye ngo ndabakure ku mutwaro ate? Abo genda babwire neza ubishure uti data yari yabashize ku mutwaro je nzogwiza incuro 5. Uti yabakubita ikimoko je nzobakubita ikimoko kiri kwa magera. Acaragenda bishuruko. Uri ndongozi cyambere banza kuvuga uti none jewe nzobigenza gute? Hanyuma urahanuza nkuko yabivuze. Je ikintu cyambere naciye mwibwirizwa shingiro biraboneka ngo umukuru w'igihugu akora burya mwibaza ko ari bijya. Hariho ivyo umukuru w'igihugu ajejwe atari bijya vyaretse bibwirizwa shingiro, ahubwo handitseyo bikeye. Naciye ngenda mu ijambo ry'Imana nza gusoma hamwe sebukwe wa Musa Yetiro yamubwira we ntushobora gutwara igihugu rumwe ntibikunda. Wewe ujejwe kumenyesha ivy'Imana ivuga ku ihanga ryayo, ubwa kabiri kwerekana inzira bafata, ubwa gatatu kwerekana ingingo bategerezwa gukurikira. Wewe ni uguma werekana cyambona yuko nta wigira ku umukuru w'igihugu kabisa. Niho nakuye icimviro cyo vuga none nk'ubu uwombaza ngo abarundi uri kubajana hehe no mwishuriki, nari kumwishuriki. Aho naciye nja gusenga. Abo twakoranye ijya vision baravyibuka, nabanje kubatuma nti genda muzunguruke mu bihugu byose vyateye imbere mu ndabire kugira igihugu kivuye ko giteye imbere kiba kimeze gute, umwene gihugu waha bameze gute. Baragenda bariga. None twebwe Burundi ntibura gutera imbere kuko nta kintu nakuma niga. None wombaza ngo Burundi uri kubucana amajahe, takwereka inzira kuko umuntu ntazokwama imyaka yose. Muga ni vyiza yuko abantu bagira ibarabara bariko barajamwo, niyo bariko baraja bakahabona bacerewe bakabimenya ko bacerewe, bariko baranyaruka bikagenda neza. Hariho igihugu namafatira kw'akarorero c'Ubushinwa cari gikenye, cari munsi y'u Burundi mu 1947. Hanyuma barigira inama batangura gukora. Niho naboneye rero indongozi ico zimaze, ubumwe bw'abantu. Ntidushobora kuzotera imbere hari habariko barakwega abandi nabo bariko barasunika.
ntibikunda muguzura muri ibihugu byacu ngo je ndi mugambwe ngo utavuga rumwe na leta. Iyo leta urayizi carico gusa kugira wonone ntawe muzonjana. None agira ngo leta twese tuba turi kumwe turiko turaba inzira tukagenda. Uriko unyonga iyo modoka nabi bakakubwira bati uriko unyonga nabi. Ndiko ndaraba uburongozi uko babwigishije nuko twese twokwishimikiza ijambo ry'Imana. Nguzutore urumva yabahejeje kumubwira wewe ivyo ajejwe. Ati rero uca utora muri barya bakurambere utoremwo abemera Imana bakunda Imana, utoremwo abantu b'imvuga kuri, abantu batarya igiturire. Murumva aho hose bakunda Imana, bakunda ukuri, batarya igiturire, hanyuma bagene batore batware abatwara 1000, abatwara 100, abatwara nico twana mvuga nyumba 10 mu Burundi twakizanye gute. Hari ivyo dupfana na bene Israel nyumba 10 ngo n'abatwara 10. Ngo abo rero nibo bazokora ivyo byoroshe, wowe wawe bazohazana ibigumye. Niho natanguye kwiyumvira mu Burundi mu myidogo ihari 80% n'ubutungane. Nibaza ko ntabeshe. Ega ndaba ibirego bampa usanga bihagaze ku karenganyo. Gushika umenga jewe nogenda gutora umuti wo kumutumba munaka. Kubona umwene gihugu ku mutumba munaka ariko arantabaza. Cinja mbwira buramatari mpinyishu basi ndayihera uwo mwene gihugu. Niko je avuga akira message ampaye mpinyishu ko wase kumwishura jewe ndamwishurire. Twotera imbere gute tumeze uko? Umukuru w'igihugu ari wazoja gutora umuti ku mutumba. Twotera imbere gute? Tutagira indongozi zibibazwa. Yabivuze neza. Burya igihugu gitwagwa mu mice kujya bivuze. Hari habajejwe intwaro. Abajejwe intwaro ni bajejwe ubuzima, gukurikirana ubuzima bw'abene gihugu. Umwene gihugu yarenganijwe ni wajejwe kumuvugira. Bamwimye ifumbire umuvugira ubwa mbere n'umukuru w'umutumba. Ntavugi umuvugira ubwa mbere si agronome moniteur agricole wo ku mutumba. N'umukuru w'umutumba ategeza kumenya ko naka yabuze ifumbire. Chef de zone ategeza kumenya ubuzima bwa mu zone iyo. Niho nabiravye neza. Twese inzego z'u Burundi umwaka Imana yadukoreye ibitangaza cyane. Kuko nibwo bwa mbere bibaye aho urwego shingwa bikorwa rwa leta, urwego rw'ubutungane n'urwego n'inshinga amateka nkenguza amateka bicara hamwe batubutugira twigira ibibazo by'abene gihugu tubironderera inyishu. Twese twarahuye. Niho twabonye ubutungane bidogera cyane aho buvuye nta ubibazwa n'umwe. Turiyumvira none ko abacamanza biyita basinda bibazwa ngo je ngo ndigenga nta wumbaza. Murazokumviriza bazi ngo independence de la magistrature nuko ufata ingingo ushaka atanumwe ashobora gukubeshuza. Ngunguruza ni washaka. Ngunguruza ni washaka je nta umbeshuza. Umva ni basinda bibazwa. None mu gihe umwene gihugu arenganywa nkaba ntafise uburenganzira bwo kubaza umucamanza uyu muntu wamurenganije gute, ico gihugu cotera imbere gute? Jewe maze kuvuga nti ni jewe mucamanza kizigenza umunsi nagirisha inama abacamanza ubwa mbere bavuze ko ndabinjiriye. Iyumvira umucamanza atazi gusoma n'amategeko abona ico umukuru w'igihugu ajejwe. Aho yaravyize. Nta mucamanza atize histoire des institutions et des faits sociaux. Nta numwe. None ivyo wobiyoberwa gute ingene inzego zikora wariza amategeko. Muka kubera temvuga yuko ni wa munoho wo kuguma ubona hariya hejuru ntiwigera ubona
kw'isi uriko uwamanitse aramanitse hariya uwo munoho uwo mutima muke tutawutaye mu ndongozi abize cane cane ntibikunda ntituzoshobora kugenda dutera imbere. Abacamanza ubu niho twagiye kubibona turavuga tuti none ko hariho urwego rw'igihugu umukuru w'igihugu ubutungane bugenze nabi niwe babaza habure iki niwe babaza none harabuze abandi bashobora kunganira umukuru w'igihugu bagabazwa ku rwego rw'intara rero acabura amatari none bura amatari tumwajije wewe ngaho mu ntara yawe ko bavuga ko ubutungane bwase bwabaye ndase nibiki atekate je ntimubimbaze uri bura amatari ukavuga ngo ntimubimbaze ivyo genda mubaze ngo bariya ivyo bintu birabaho ko ubutungane bwitwa gwiki mugabo ubu rero twaragiye inama aho bukera mbere twasavye yuko ayo mabwirizwa duhejeje kuyiga twoca tunyarutsa mu ndwi imwe akaba ahejeje kuja mu ngiro hanyuma tuje kubishira mu ntara rero neza no mu makomine mu ntara dutegerezwa kumenya urwego rw'ubutungane rubazwa nde abo bavuga rero ngo ndigenga azobibazwa ubutungane atari bwiza mu ntara bibazwe uramatari niwe wa mbere kuko abene gihugu barenganijwe niwe wa mbere ndayahundwa niwe mwene gihugu akiruka ati je nyamara je ndarenganijwe umubura amatara kawese uburenganzira bwo guhamagara utwara urwego rw'ubutungane mu ntara ati ngwa hano ko ibintu vyasaha vyagenze gute akumva ko nawe afise ico yishura imbere y'abene gihugu ubutungane turazi ko buzoca bukira tuve mu ntara tugende mw'ikomine naho uwutwara urwego rw'ubutungane mw'ikomine haba bizi ko abibazwa musitantere baramwitura nawe akamenya ati wewe vyagenze gute tumanuke no mw'izone je ndazi yuko ubutungane buzoca bukira ingorane zari sindabibazwa ngira ivyo shaka ndigenga mugabo nitwamara kubitunganya neza none ibi vyose kubera iki turiho turabibona ubu kubera iki kare uri ndongozi y'igihugu wamenga urose uburenganzira bwo guhonyora ku bandi erega umuvuma ntimurondere kuva ahandi uri umuyobozi w'igihugu wowe ukaba urongoye igihugu ugaca uvuga ko urose uburenganzira bwo guhonyora ku bandi n'abo bandi bakavyumva uko nyene ngo niwe yica agakiza ngo niwe yica agakiza ngo aho washaka akimu washaka abantu rero iyo umaze kwitwa uko ukavyiyumvamwo uko nabo bakavyumva uko icambere batanguranwa umwe wese ashaka yuko ubu wiwe baca bagwana rero hagati yabo ntihagyuze rero uzubona mu bene gihugu izo ndongozi bose bari mu njyane kuko umwe wese ashaka ko umukuru abo wiwe kubera uki umukuru yigejeje nabi avuga ngo je ndica ngakiza mposhaka nkimposhaka ntiwamenya ko ari ugutunganiriza abo bantu bose bisanzwe sinumva ingene abantu babambaza ibibazo jewe vyarananiranye ko mushikiranganje yishura ivyo bibazo mu mwaka wahera nafashe ingingo yo kubashikiranganje bose bagendera intara kugira bishure ibibazo vy'abene gihugu muri ico gisata cabo mwarababonye abashikiranganje benshi baca babwira ngo sango ndagiye ngo bura amatara azosigara bibishura umushikiranganje adashobora kwishura ibibazo vyo mu gisata ciwe no kuvuga nta mugambi agifitiye kuko yaba afise imigambi abagenda akavuga ati aha akugira ngo bigende neza iyo yashaka mugende n'ubu mubaze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi uti mbe umugambi wuko umunwa wose wonke ico ufungura tugeze ku bice bingana iki kwijana mu rugendo ko umunwa wose wonke ico ufungura twoba tugeze he kugira tumenye hasigaye ikibuze ntibakubwira namba akosa akarorero gatoya umunwa kuronka ico ufungura tugeze he haburi iki ntakubwira yibereye ngaho n'umumarayika yibereye ngaho kandi ukabona n'amakaruvati nyene neza cyane umunsi umwe navuze ngo ngirisha inama aba BPA
nza mbona ba mama baje bambaye twa turato dusongoye n'imvutano none hano bajana mu miceri ibyo birato murabijanayo nuvuga babanzi ko kunehera ndi umukuru urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu rujejwe ni nk'umukomanda kuko abakozi n'abene gihugu bose nawe urimwo wewe uba uri kure abakomanda kugira babikore biri mu rutonde murabaza izambo kugira yemere kurima harimahwa narinze kuvuga ko nje kwirondera amatracteur ndahirimire nimbwira iryo shinge n'igiki ngaho ngo urumva ngo ibidukikije ngo wifa yuko ngo ahantu harara igihugu kirimo abantu bangana uku kikaba ari gitoya uku uvuze ngo kuraza nagira wari guca wiga amayeri strategy ingene naho hatorara hoguma haryoshe nivyo uwe wiga ukavuga uti mbe none ko mbona abarimyi bimbura bike niye strategy nokora kugira bimbure vyinshi aho niho uburi muri cya gisata muhira tubanza kunywa icayi no mukate no murete tugaca tugenda ku kazi ushitse ku kazi cambere ni telefone hewe mbega uno munsi dufatira kayihehe urumva watunyoye icayi dufatira kayihehe uno munsi bahejeje gutelefonana urumva yashitse ngo yagiye ku kazi aho ni kakazi rero navuga yagiye ku kazi ntiyagiye ku gikorwa yagiye ku kazi ntiyagiye ku gikorwa yagiye ku kazi ntiyagiye ku gikorwa itelefone je ndazi yuko hariho abakadre agenda afise liste y'amatelefone y'ababaza gutelefona imbere ko atangura akazi ivyo ndazi ko bariho hanyuma barahejeje gutelefonana ivyo bitwaye isaha yashitse ku kazi 2:00 agaca bahura hahandi 3:00 ugasanga ikiyago caremwe ntagire uharira nawe simpora ndabibona barazobaza abo twakorana ndi ministre de l'intérieur nababuze abo nkoresha hanyuma nkavuga ngo ngira ndabe mu gisagara igene hahema ngaca asanga bibereye kwirigara kuri Eden Dirake ariko bararya imirete cyane baza none mwebwe amahera muyakura he gabasha munywesha ivyo vyayi niyo mirete ntibari ngaha kuri isi barabi ya nyama wa undi yasigamanitse gusa nico gituma bari nyongera umushahara ntibarondera umushahara uva ahavuye ngaha iryo rigara rihera 5:30 uza wumva ngo hewe ngo harageze ko nja gutora umwana kwishuri harageze urumva ciye ava kuri rya rigara aho rero ntituvuze abantu babicaye imbere y'ibiro vyawe hariho inkuru imwe yigeze kuba umuntu yicaye arabatera ikigongo abasekretere umumama baca batelefona deje bahamagaye deje haca hitaba umuhabara wiwe niwe yaciye afata telefone yitaba wewe uri kurondera deje hitavye umuhabara bari kumwe muri restaurant izo ngeso zo tutazihevye ico gihe umuvuga ngo demire karani hariho ikintu namambona abarundi n'abaspecialiste de dernière minute nk'ubu hariho abibundiye biyicariye bazohingera 2039 bagacavuga ngo 2040 irageze nane mumeze uko ntimuzopfa mushitseyo none ivyo vyo ntimura mubibona hari inama bavuze ngo itangura 3:00 aricara muhira akivyukira 2:00 akabanza nyene akitoraguza utuntu 3:00 igeze ngo ndacerewe inama have noge n'ingoga 3:00 yageze nagira ucutagura kugira kontaroburu ukavuga uti mbega haje hazobera inama gushikayo hatwara umwanya ungana iki ugaca usubira uti mbega ko umwanya ari uyu novyuka sangapi noga umwanya ungana iki kugira nitegure mbe mpejeje mbe ngize depart hanyuma ugaca umenya uti irya namibera mu bisanzwe ndavye kuva mvyutse n'amasaha ahari uti mbega ngiye ipine ntishobora gutoboka ugaca wiha marge utazi kugira ko ntaruburu nk'ubumenye uti 2040 dusigaje imyaka ingahe muri iyi myaka nzoba nabihejeje muri ministere yose nari kugenda sanga tableau année 1 année 2
ane 3 ane 4 gushika aho ushika kuri ane 15. Ndabizi ko atarugo arabikora. Ndabizi dushaka gutera imbere ariko 2040 pays emergent wiyicariye. Genda gere gatoyi kuko ngaha niho haba hageze ko tuza turisuzuma. General iyi revision tugize amahera azotangwa gukora itariki imwe. Nararondeye ministere imwe yoba muri petebeya yaravuze iti nsijya karangi ibi biro bisesuke. Persone genda muraba amabiro ingenasa, genda muyarabe ingenasa, nta numwe muri petebeya caravuga none aba bantu batazi na maintenance y'ivyo bafise borema bishasha, utazi no kubungabunga ivyo wari ufise. Nasanze ari abantu ari guherekeza gushika bipfuye, imodoka ipfuye akakuma igaca yicara ngaho gushika ibore. Ntimuzi kugira petebeya ya mbere kwari kubaza ku maintenance zaki. Muga iyo muri ko muravuga ngo droit aki murabambere muvuga iki ihera. Muga kuvuga uti iyi ni aki turafise iyi kamyonete tuyibungabunge imbere yuko twiyumvira kugura yindi. Uzubona hari kamyonete 5 zitokogwa no ku miliyoni 50, ugaca uvuga uti kamyonete zose zarapfuye tugure kamyonete 5 ama miliyaride. Tuzotera imbere gute tubeze uko? Hariho erega hano ndiko ndakabacumita kugira ngo mufudike mu mutwe ivyo muri yo biriyo vya kera biveyo haze bishasha. Twatanguye urugendo kandi rero nagenda babwire ibi ni Imana, ibi vision y'Imana ndagenda yababwira ivyo. Muribuka tukibitangura mwavuze ngo vision ngo y'umukuru w'igihugu, ntimwigeze mwumva ko ari vision y'igihugu. Cya gihe narabihaniza mugabo cyasanga Imana vision iyiha ujya ari imbere y'ihanga hanyuma akayimenyesha abandi. Nahagiye gisomwa twasomye Musa niwe yahawe vision ati igihugu cy'amata n'ubuki kimeze uku nuku nuku nuku. Agize arabibakoza batambutse gatoyi gusa baranyotegwa gusa ngo yaviziye irihe ngo yaviziyo ngo igihugu cy'amata n'ubuki waje kutwicara mu bugaragwa. Hanyuma rero kaya kantu yavuze ko umukoroni n'akantu gakomeye cyane na bene Israeli hagize agakoma mu Misiri ngo twisubire mu Misiri muri yanzu y'ubuja agakomye kose mu Misiri. Nimurabona mu Burundi agakomye kose iburaya ndarosa amahera nguri nzi buraya. None ubuyubatse ga mu Burundi yo kwanka kuyubaka kweri. Icanyoshe cyane cyane abize ni umwina kugira umutima muke ubwo muri aba hejuru ntube kwisi ngo umenye itunga riri ngaha kwisi Imana yaturemeye. Cyo nabanda kiraba ndiko ndasuzuma ngasubira inyuma kandi Imana burya ni Imana ihambaye. Ngo rabashitse imbere yawe urupfu n'ubuzima, amagorwa n'amarushwa, ubuzima n'ubuhigwe, hitamwo vyama biri ngaho iminsi yose. Hagiye bivuze Imana yoyo yagushiriyaho ni wowe guhitamwo. Abantu rero ingorane bahitamwe bibatera ingorane. Nani ntubona Adamu na Eva Imana yabahaye ivyamwe vyinshi cyane, icishiraho ivyamwa 2 gusa ati hajya ntimukoreko uruhiro. Aho Imana yababujije ahubwo niho baciye bakunda cyane bita mu mutego. Je bigenda vyita kubura umutunzi ugateshwa umutwe n'akantu busa ngo ndakenyaka ugacugarariza itegeko ukarigarariza neza ngo kubera ukenyaka. Muga wibagiye itugu ufise ko ari gishi nabo bari bafise vyamwa vyinshi kuja kunohoke ngo nuko gusa shetani cimubwira ngo hajya ni sawa ugacuta ubwoko kubera iki gutima mukwa umutima muke kuri Adamu niko bahomvye kandi tugiye turaduga
na Gahini burya kugira yice Abeli yatezwe umutego ishikarwa gusa ngo Abeli arashimiwe nawe uragayiwe. Urumva ibintu bibiri vyaba biri paralele. Ikizu c'ikibabeli Imana yabahaye ubwenge bacabukoresha mu bwishime biburudubi. Ico mwebuke umva no mu Burundi nuko nyene murandaba na Aburahamu Imana amubwiye ngo igihugu ciza cyane ndakujanye mu ngiki, ubwo nyene citera inzara ntuze, inzara ikiratera. None Imana so yari inzara iratera ruhukira mu Misiri. Izahake niyo yagira gende reka nawe nyene yari yatekeye vya bindi wonose cyane na Izahake inzara yarateye atafata urugendo ati ntuva guma agumyeho rero ararima arimbura kandi nta muntu ndumva yigeze atunga atarushe kabisa nta numwe. Ntuze Burahimu na Loti baratunze bose arabatunzi gusa mugabo baracanamwo ngo abungere batagura kugwana ibitugwa vyagwiri bibaza kuzira kazira nitunga. Nka twebwe bajya bakurambere mu ndongozi iyo babona hakiri kare iritunga dufise ngaha mu Burundi, iyo baribona kare bagaca bavuga bati bane ba mama aya aturirisha niyo tuzotwengeshejo ngo ndarereke tuje ku kivi dukore. Genda muri abajene no munsi bariko barimba ubutare bose bibereye mu minsi mikuru mu mupfuko. Nakijya ni Imana nyene yavuze ati reka ndakwerekesha abantu bawe ntibapfe gutyo urorera. Nkiyo tuvyiyumvira ariko ni wiyumvire n'abarundi batoye ubwo butare bwa mbere bakabubona barase kuvuga baranwinga kabisa baranuma. Hariho abarundi nko muhise Stani aho yari kurya karareta ngo twimbe acagenda ati yikebera kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo ahagira gwiwe yafise ishiramwe gitwa Komebu Festane. Ubu tare kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo gwiwe gusa yasize yubakiye igihugu cyacu kuri budget ubutare 0 francs siko vyari bimeze. Umugabo twatanguye ministre wa budget aravuga ati ubutare buzova mwayi ubu twatanguye ko twataye kugira statistique y'amahera ubutare buzokwinjiza. Nkiyo rero bajya baheba bakavuga bati basha turiko dupfa ubusa uko dushonje. Ingo rero twabonye urunyama runini twabonye ingo ahubwo tuvyimbe tubihingure twese turye duhage. Oya kubera iki amageragezwa yamaho twebwe rero twaciye duhitamwe inzira yo gukumirana no gusesa amaraso duca tuja mu amahano mugaraganda ndababwire imyaka 70 yaheze ubu twinjiye turavuye muri amahano cyo tuma umwaka ndawita umwaka wa mbere mwaka wa 2025 utweretse byinshi. Niwo mwaka nababwiye aho Imana yaduhuhiyemo akantu ikaduhanura iti koranya inzego zige ibibazo by'igihugu, inzego zose ziri kumwe kare rumwe rwose byari byanditse ngo séparation de pouvoir urwego rwose rurikorana séparation. Hanyuma Imana iravuga iti hamagara zijya nzego zose zicare hamwe twaricaye hamwe birakunda. Ubu mwaka je narasavye ubumwe abarundi ndabubasaba ndabasavye tugira ikimenyetso cy'ubumwe muri iki gihugu cyacu, niho n'amahanga azodutinya azovuga ati babarundi babaye umwe ubu nta ukibagonda. Hanyuma duce tugira amahoro tugira impore dushobore kwikorera ibyacu. Amatora ni murabe umwumvikano waranze amatora aha abantu natwe ari twebwe twaratangaye mugakara imigambwe induru hariho iyindi shetani abakuru b'imigambwe azi yuko abanywanye arabiwe mu mupfukoga aravuga ngo wanyivye abanywanyi narijya sibara
sibara uri incabwenge umuntu yize urashobora kuvuga ko abantu ari tashoze ngo yanyivye abanywanyi akabona yuko abantu ari abafise umupfuko umenga ni itunga ryiwe ni impene ziwe atunze ari abantu mugabo ubu narabonye turiko turagira isuzuma ry'amatora yagenze hariho umunyamugambwe umwe yaciye avuga ati je n'ukuri reka kubeshera CNDD-FDD atabi wanje je narabonye ni kure sinoshikayo ngo njavuga ngo abahariya ngo muratora CNDD-FDD murumva mwumvikana hari handi ngo abandi bagiye muri kampanye harabagumira ngo baraharaba ngo acabaza ngo mbega ngo hariya ngo umunye politiki avukayo ninde bati ni naka gwemwe ngo ayo majwi aratwara ndamuhebe kubera iki ubu twashitsaho twese tubona yuko dukwiye kuva mu kinogo twarimwo turaba iyo tuja mugabo uvuze ngo ntakurira ngo tugwe mu kinogo bamwe bakwega abandi burira abandi bakwega tuzopfayo gute mugabo uyu mwaka habaye ikimenyetso amatora araba mu mutekano ntangere abarundi ukabona ko babinezererewe atatasyo iri muri bo abanyepolitiki ukabona ko atatasyo rega ntimurabe nabagiye baca bavuga urumva amatora yagenze ukuntu twe twarababajije tuti twebwe tubwire biro de vote vyagenze nabi tuhakosora nta numwe yakubwira ngo biro de vote kubera iki ya shetani gumi kubwira globalization vyagenze nabi tubwira aho vyagenze nabi nkaha twaratuicigwa nico gituma tuguma tuvuga tuti kirazira kuvuga ko amatora yagenze nabi ko umvise amajwi vuga ko yagenze nabi yari kwarakogwa umvise amajwi ngo ko natsinzwe ngo vyagenze nabi ngo baranyivye abanywanyi oya wowe ubonye akantu kabi cukavuga amaradiyo abari ngaho ariko aravuga ni ibintu byinshi byahindutse nagendeye intara zose amakomine yose naratangaye ibintu nabonye kuko agenda bereke ko Burundi bwatanguye urugendo amahano yatuvuye ko intara zose amakomine yose narabonye ubumwe ntari bwigere mbona muri Burundi mu nama baje gushikirizwa mu sitanteri bose bamwe bize n'abatize n'ayabo mukuru w'umugambwe kera ntiyitaba mu sitanteri bashikiriza mu sitanteri mu ikomene we wasanga yaje abakozi b'Imana ikintu ciza cyane abakozi b'Imana abapasitori abapatiri ababikira abashehe hahajadi bose nkababona bicaye hamwe ubwo bumwe gantuze ubwo ico ni ikimenyetso kinini cyane cerekana ko turiko turagenda none umunsi twageze ababaye abashinga amateka imiliyoni 5 kizoca kiri igihugu none ko bizoshika none kuva mu 2005 dufise abashinga amateka baganiki ariho abashinga amateka zokabana bwikugura kabisa ya telefonye ambwira ko ashaka umubonano ntego ntucusaga hamwe ku murima atego hanyuma araza je nibereye kumwe nabo urabona ufise abakozi barenga 50 uri kurabahisha uri muravugana hanyuma mpejeje nja kurira imodoka ngo ngende ngwereka ni je nari naguhamagaye wewe nde ngumwe yaguhamagara niwe urinde ngo je ngo ndi honorable naka mbona yambaye ibiyebo asa nabi nko kubona uhejeje kuba umushinga amateka ugacusa nabi ntuba waramerita guserukira abene gihugu ntavyo wari ukwiye nivyo baguhometseko kuko wewe waserukira abantu udashobora guha impanuro yingene botera imbere ugacuvuga ko waserukira muhe muvyumva abashinga amateka exercice udashoboye guhanura abantu abene gihugu none baserukira gute ugatogwa wari uri muri komine ntuzeye dufate muri komine Gisagara ugacuza kwibera ibujumbura nguserukira abene gihugu cyangwa userukira abanyabujumbura vuga userukira abanyagisagara cyangwa userukira abanyabujumbura ibi vyose ntituriko turaja mu nzira Imana itwereka mwebwe bari babandi baserukira mbe mushinga amateka aserukira 30,000
ni mwebwe mwari kumenya muti jewe serukira 30,000 reka ndabe ingene two kwisununura ukaba koko imboneza yabo. Uri umushinga amateka mu bisanzwe uca witwa imboneza, niwe batumye uri imboneza yabo, none uri imboneza y'amaja hehe? Tuze turamenye ingene twohindura ibintu. Rero turafise ibakwe, twaramaze kuronka vision Imana yayiduhaye. Iyi gisomwa ntimuvuge rero ngo nici imfa gusa, ari umuntu aca yumva ngo none iki gisomwa ngo kirimwe inyigisho yihe. Ijya nyigisho ni vision, kukwereka igihugu tugomba. Imana arakiduhaye. Je nashatse kubabwira kugira mubone ico kintu uw'Imana ikunze ikimuha. Imana yarakunze Burahimu gushika ari hano handitse ngo mugabo we ngo ntuce ugitunga ubunyene ngo kandi abantu ngo bazobinyambukira ngo imyaka 400 ngo kuko gwicaca abanyemori ntikizoba kiri monogoza. Iyo ukoze kibi mugabo urirukanwa, Imana irakwirukana. Kuko Imana yari yabonye ati hajya ahantu niho haryoshe, none hari abanyavyaha gusa. Ujya murima. Uravye rero Imana kugira iguhe igihugu nka kijya, nuko iba yagukunze. Yari yakunze Aburahamu kubera nawe ayikunda. None jenje ndabereka, none ico gihugu Imana yonyene ivuga ngo yamiza kwijisha igitondo n'umurango no mwijoro. Kimeze kurya ku Burundi nabwo mbona bumeze nkabwo. Ntireka rero menyesha abarundi babanze bamenye isezerano ry'Imana kuri bo, mubibone. None ico gihugu Imana yakunze ikakigabira uwikunda, ntimwasanze gisa ni igihugu cy'u Burundi? Hari difference mwabonye? Haya je nabashiriye ko bariko baravuga ngo bijya vyamwe bivamwe amavuta meza, ama olive, les oliviers. None amavuta ya mbere kwisi ni olivier, ayagira kabiri sa ivoka. Kwisi niyo namavuta abiri rurangiranwa, na ivoka na ya olive. Na ivoka na ya olive. Uri kuraraba ivyo bavuga vyose. Je maze kubona Uburundi tumaze gutora muri uwo mwaka gusa ibibanza 119 biri mu inzahabu gusa. Ibibanza 119 inzahabu. Jewe nararonde ngira ndabe ko atamabuye y'agaciro dufise. Ibuye gitwa emerode twararitoye, hagima baye ko twagiye gupimisha dusanga niryo. Hajya ubutare buruzwe nuko rutaburondeye, ntari wari bwa burondere. None mwari muzi ho twakwimbisha intoki tukinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari mu mwanya mutoyi. Nkubu ndavuga nti aha mwese zindongozi mwese ubunyene twova hasi tukamenya ko dufise umurima weze muri ubu Burundi, tukabimenya twese tuti tuwusorome nk'abarundi. Ya dolari muri ko muravuga yosigaye aringana n'iryo Burundi. Ega byose biva kuyo twinjije twebwe nyene twisorome. Aho tubonye ubutare tubwimbe kuko ni gwacu, kubera ko tubaga umunyamahanga ni wazoza kubwimba. Je naravye n'amategeko bariko barayakora, umenga bayakoreye umunyamahanga ntibayakoreye umurundi. Nico twanabwiye abarundi nti mwebwe aya mategeko n'abanyamahanga, abarundi ngo twimbe dushore, kuko abarundi muzotunga amarundi, hanyuma ibanyi nkuru y'igihugu nayo igira amadevize kugira dushobore kuzana ivyo tudafise ngaha. Mbega ico gitoro cyo ntitugifise kiriho ngaha. Hajya rero igituma iki gisomwa tugisoma no kugira mubanze mumenye yuko umuhoro muwufise mu kwaha reka kuwuhiga, umutahe murawufise, kandi murumva yuko Imana yaduhaye ikikunda igiha abikunda. Ni kugira udaca twumva ko Imana idukunda natwe tuyikunde. Babitubwiye kugira ngo werekane ko ukunda Imana ubanza gukunda umuntu muri kumwe. Kajya iyo bariko baravuga ngo urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene, abantu bumva bigumye. Ukunda ko mugenzi wawe nkuko wikunda. None we wikunda gute? Nshamvuga igenda bicisha hagufi rero. Nshamvuga nti ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, we wikunda gute? We wirirwa mu busambanyi ukagwara sida, na uriya nka wo ukunda mugenzi wawe ucubandukiza. None wumva wikunda? Wewe wagiye mu busambanyi uca wandura sida kandi wari ubizi kwiriho.
mbwira ingene wareka kuyadutsa ubundi nawe wari inzu yiyadutsa kandi wari ubizi. Mugenzawe mukunde nkuko wikunda, araba urugero we wikunda ko uca umukunda, nta kindi ntibiremereye. Nasanze mbere bitaremereye. Eka none uzotanga ivyo utagira. Wewe ni waba ufungura mugenza watafunguye, menya yuko utarya ibiro 5 vy'ibiharage ku munsi, muheko. None ivyo biragoye ko nawe uburiye. Niba buti udafise none umuhiki mukunde nkuko wikunda. Karakantu kari koroshe cyane kubaho nk'abana b'Imana, kuko twabonye ko Imana idukunda yaraduhaye umutahe. Hanyuma rero ku mutwe w'ijambo ngo je ndazi imigambi nabateguri, si imigambi y'amarushwa, ni imigambi y'amahoro, kugira ngo ndabahe kazoza no kwizigira. Abarundi ayo magume twaciyemwo yaratumye ibikomere dufise ku mutima ni binini cyane, ku buryo hari habihebuye ko batazopfa bakize. Yakavuze ngo abana b'Imana baroye he? Ujya ari yamaze gucika inkokora. Ati none baroye he? Nimwihebure ngo nuko twaciye murajya amagume. Yeremiya yaciye ababwira ati oya haheze imyaka 70 muzovayo, twe natwe twavuyeyo. Nico gituma mu vyumve neza, Imana ntiyari kuduha igihugu ciza nk'iki gitunze nk'uku idufitiye umugambi mubi. Yari dufitiye mwiza, muga twari kwegeye tujamwo idusubire kwikwegera. Indongozi zibaye indyarya ku bene kubo zirongoye, mubimenye nta mugisha tuzopfa turose. Ahubwo ari hateye ubwo batadusomeye muri Ezekiel nyene ngo mwabungere mwe babi, ngo mwiragira aho kuragira ibitungwa, ngo murya inyama zazo. Aho hoho rero uwiyemera kabisa, uwemera Imana ahasomye ntiyosubira kurya agaturire, yonezerwa abonye abo atunganiriza bose banezerewe. Ntiworyama no kuryama. Haje murazi yuko nshobora kumara n'iminsi 3 ntasinziriye ngo bikunde, kubera ibibazo abene igihugu bafise. Mugabo gaca asanga abandi bari kumfasha ivyo bibazo bibereye ku ikontware nyene bagataha minwi bayogora n'isaku nyinshi cyane bisuka mu vy'abandi. Ese ivyo tubona. Hari uwundi yikoreye uwo muzigo. Oya, tugerageze tube abana b'Imana, dukore nk'abana b'Imana. Ivyo vy'imyidogo twamamwo mumenye ntimwihebure, kuko Imana ntiyari kuduhira itunga, ahubwo ni muze. Kandi aha ku mitumbi wanyu niho biri, ubutare niho buri ku mitumbi wanyu. Twebwe rero ko tufise vision Imana yaratweretse. Ntimuvuge ngo ni vision ngo ni ya Musa. Iyo bagize vision ahubwo munoho niho ucuza cyane. Hari umuntu yaciye anyandikira ngo none ubwo butare ko mu butoye ngo hari ukuntu ngo tuzoca tugabura ngo ubona ngo umuntu ngo bufise ngo gaciro kangana iki ngo twumva umwe wese ngo yazotwara. Hari wanyandikiye uko nyene. Saravuga mukama wanje we. Abantu iyo babonye rero vision baca bagira umunoho. Musa yapfuye kubivuga ati ubu mugira mukire, aba banyegiputa mubonye uko ntimuzosubira kubabona ukundi. Imana kirabakatisha baza kugaruka mu maso ya Farao. Ubwa mbere Farao Musa kibisavye yaciye abaza kubaha ibikorwa biruhisha kurusha uko vyahora, bacamwirukako. We waraduhenze ugenda gusomborotsa Farao umubwira ngo naturekure, none hera abaciye aduha ibikorwa vyinshi, ubu rero Imana niruca hagati yawe. Aho ntibari bwanave no mu Misiri. Erega niho byatanguriye. Kubera iki babonye vision ko bagira bagende, shetani nayo ikiza ikabagumura ngo ba Musa nibo basomborokeje Farao. Baragiye bakigiye gato Imana irabagarura ngo baza mugaruke mu maso ya Farao ngo kugira ngo ndamukomantaze ngo hanyuma ndamugirira akantu. Bagarutse Farao afata ingabo ngo abatere ngo we Musa wewe wadukuye hajya nguza gutwicira ngaha muri ubugaragwa. Kubera iki? Iyo vision bayibonye umunoho ba munini bagatimamukwa, babonye nakagorane bacavuga ngo none ngo vya bindi biri hehe. Gushikaho bahoneye mu bugaragwa. Bahoneye mu bugaragwa, hagenda gwaruka gusa nibwo gwagiye gushika. Kiretse Karebe na Yosuwa bemeye Imana bakagamburuka bakabandanya urugendo. None rero natwebwe twebwe dukuze
tworaba nabi iyo vision ntitwayishikira epro tajembo nari hirya yejo 2060 erega 2060 twayishaka mu myaka 10 twaba tuyishikiriye none si bijya turondera si kijya gihugu none ubu nyene duhejeje kubona camata n'ubuki tuzorya tugahaga none vyoba mu myaka 5 ntitwaba dushitse dukore rero dukora amaboko mu mpuzu kugira ngo bigende neza ubu rero ko twamaze kubona yuko dufise ibikwiye kugira dushikeyo biroroshe cyane Imana rero twavuga ko turi kumwe mugabo mumenye ko emwe yaguma bivuga agenda musome n'ubu mu gitabo cyo gusubiramwe amategeko gusubira mu vyagezwe ngo shize imbere yanyu urupfu n'amagorwa ubuzima n'amahigwe ati ndabahanure murahitamwo ubuzima n'amahigwe mukurikiza ingingo zanje naho dufashe urugendo rero naho turiko turarufata mumenye ko emwe bimwe biri ngaha ibindi ngaha kandi bijyana babwiye nti ntimutinye kuko muzobona abarundi nyene aribo bariko baragwanya uburundi ivyo muzobibona ivyo ntibatera ubwoba n'abandi byarababayeko genda musome mu gitabo cya Nehemiya yaragize amagorwa kiya kigabane ca 4 mu gitabo cya Nehemiya base ni barati baramuhigira biraburudubi mugabo nticabujijwe ko Yerusalemu yubakwa indani Nehemiya yasanze hari akarenganyo soma mu gabane ca 5 akarenganyo mu gihugu kabaye ndase aho bagira baja bene wabo bati none mutabe mugira baja bene wanyu ayi wacu nabo turiko turagira baja nta mazu ariko aragurishwa ngo namadeni bafashe mu mabanki nta ma microfinance ariko ariba abantu ikibonane none mwari muzi ko bijya ari biki irigijya n'umuvumo Nehemiya yasanze bimeze kujya genda murabe uno munsi ari umuntu agenda kihagira itongo ry'igihugu agaca arikotesha ku bene gihugu sivyo ntibiriho bobanza abanyabubanza ngaha sivyo nama nabonye muri SRD aho umuntu yiba itongo ry'igihugu akarigira gwiwa agaca arikotesha abantu haza gatumba yega ndabibona ndaza aho biri none sikaya karenganyo kari mu kigabane ca 5 mu gitabo ca Nehemiya yasanze abantu bari ko barenganya bene wabo ati none nta kuntu twobasubiza bareke kutubera baja tureke kubarya rero ntihagire umuntu azokwiyumvira ngo tuzogera tutari kumwe n'ikintu ngaha kiturindiriye cyama kihari nama ndababwira amageragezwa ntazoreka kubaho mugaharago umuntu azovako muga bizobaho kabisa aho ntihagire umuntu avuga ngo arera bizobaho mugabo twe nidutori inzira y'ubuzima inzira y'amahigwe tureke gutora ivyo bituzanira umuvumo tuzoheza dushike amahoro kare jewe ndabaremeshe je nzohashika 2060 ni hirya yejo ereka n'ubu hariho abamaze kuhashika bakwiye kuza gufata ukuboko abandi kugira badugane ntibariho muga ntibemera gufata ukuboko abandi ngo badugane arafata amahera agacaja kuyanyegeza i Dubai aho kuba kuruyizine kugira aca hakazi abandi nabo baduga aca bigisha ati ayo uhembwa fata igice kimwe uciyagura akagurube aya nayo uciyagura inkoko ayo yagure gushika uronka n'itongo rikwiye none ngaho n'ubumufashije amahera yawe ntaguma ngaho bari bafise amahera bicaritse bashitse 2060 garuka mufate ukuboko abo bataraduga tudugane twese turi umwe barayanyegeza ndabizi barayanyegeza mugabo mwari mukwiye je navuza nk'abadandaza je naravye amakoperative n'amasosiyete yahora yimba ubutare jewe ndiyumvira yuko ayo masosiyete uno munsi bashatse bo kubaka izine runini industry ruhingura ubutare bw'icuma canke kwivre barayafise ndabizi nibaje hamwe
ko amahera n'ubundi bayakuye mu butare bwacu bayateranye bakwize imiliyoni 100 z'amadolari barabe ko tutubaka ihinguriro rihingura burya butare bw'icuma n'ubwa cuivre na cobalt hanyuma dushore none hari ingorane iyo izina ntizo ari iwabo mugabe n'igihugu tukamishira itunga abarovyi je murabwira abarovyi burya bose bateranije bonanirwa kugura urwato rwo kuroba gwiza hajya muri Tanganyika erega ubwo bumwe nibwo buzotuba dutera imbere ntaco tunanira ngaha turi umwe none rero ko dufashe urugendo turufate tubizi turi kumwe mureme Imana yaduhaye vyiza iziko iturondera imigambi myiza